uburorero bufatika burahari kuko nkuko tukunda kubivuga twese turazi neza yuko hari inzego zo kugwanya ibiturire zashizweho mbere mwashaka si no mu Burundi gusa no mu amakungu yarabonye ko igiturire ubusuma ari nk'icyo twokwita freo ikiza nikiza rero kigomba kugwanywa n'abantu bose arico gituma uburorero buhari uburorero nukomeje kubabwira ko ari amasentare hariho n'amafaranga agaruka n'ahari make tukizera neza yuko nk'ubu ndabahaye akarorero gasanzwe twaberetse mu itegeko bisanzwe rikoreshwa mu gusuzuma amafaranga leta iba yakoresheje ico twita mu gifaransa loi de règlement du compte et du compte rendu budgétaire y'umwaka wa 2021 n'umwaka wa 2022 aho hariho agace hari amafaranga leta yagaruje angana imiliyaridi 21 mwayo mafaranga rero murumva ko amafaranga menshi cyane gusa ico dusigaye kumenya no kumenya byari yaje abayatwaye ni bande bari bayivye he ivyo dugomba kubimenya kuko handitse ngo les montants indûment perçus nukuvuga ko ari amafaranga bashobora kuba barose bidaciye mu mategeko mugabo binyuranye na recouvrement de faux détournés nukuvuga binyuranye ayo mafaranga mwumva meje kuvuga atandukanye cyane n'amafaranga yavuye mu bintu by'ubusuma bwikubije amategeko urumva ko ari ibintu bitandukanye mugabo rero nisho kibugazo canyu amafaranga aribwa biraboneka umukuru w'igihugu inzego zose zihari mu gihugu zikoresha amategeko igihe amafaranga agarutse bidakurikije amategeko no kuvuga yuko babiri ko bicara mu nzira zitarize twebwe mutubwira amategeko ibindi byose twebwe biratugora kumva no gutahura kuko hadakoze amategeko ni hamwe cyo usanga hagiyemwo ico twokwita guhohotera umuntu cyangwa kumurenganya ariko amategeko aringa kugira ngo yubahiriza kandi kingira umuntu wese